Amatungo ya leta aribwa mwese murabizi, sinari tubivuze twenyene uhereye ku mukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere n'izindi nzego bose baravuga amafaranga ya leta yibwa. Kira noneho umuntu no kwikunda birajana, nico gituma haba amategeko kugira ngo ivyo bintu bikingwe. Amatungo ya leta rero aribwa kandi akibwa ku rugero rwo hejuru cyane. Uburorero bufatika burahari, kuko nkuko tukunda kubivuga, twese turazi neza yuko hari inzego zo kugwanya ibiturire zashizweho. Mbere mwashaka si no mu Burundi gusa, no mu amakungu yarabonye ko igiturire, ubusuma ari nk'ico twokwita freo, ikiza. Nikiza rero kigomba kugwanywa n'abantu bose. Arico gituma uburorero buhari. Uburorero nukomeje kubabwira ko ari amasentare, hariho n'amafaranga agaruka n'ahari make. Nk'ubu ndabahaye akarorero gasanzwe, twaberetse mu itegeko risanzwe rikoreshwa mu gusuzuma amafaranga leta iba yakoresheje, ico twita mu gifaransa loi de règlement du compte et du compte rendu budgétaire y'umwaka wa 2021 n'umwaka wa ushira umwaka wa 2022, aho hariho agace hari amafaranga leta yagaruje angana imiliyaridi 21. Mwayo mafaranga rero murumva ko amafaranga menshi cyane. Gusa ico dusigaye kumenya no kumenya byari yaje, abayatwaye ni bande, bari bayivye hehe. Ivyo dugomba kubimenya kuko handitswe ngo les montants indiments perçus. Ni kuvuga ko ari amafaranga bashobora kuba baronse bidaciye mu mategeko, mugabo binyuranye na recouvrement de faux détournés. Ni kuvuga binyuranye, ayo mafaranga mwumva meje kuvuga atandukanye cyane n'amafaranga yavuye mu bintu by'ubusuma bwikirije amategeko. Urumva ko ari ibintu bitandukanye, mugabo rero amafaranga aribwa biraboneka mu gihugu. Umukuru w'igihugu, inzego zose zihari mu gihugu zikoresha amategeko. Igihe amafaranga agarutse bidakurikije amategeko, no kuvuga yuko babiriko bicara mu nzira zitarizo. Twebwe mutubwira amategeko, ibindi vyose twebwe biratugora kumva no gutahura, kuko hadakoze amategeko ni hamwe uco usanga hagiyemwo ico twokwita guhohotera umuntu cyangwa kumurenganya. Ariko amategeko aringa kugira ngo yubahiriza kandi akingira umuntu wese. Twe tuvuga yuko atawushishitira umusuma. Umusuma ntashishitirwa, umusuma arahanwa. Nta muntu weza kugutwara ikintu cyangwa agusanze mu nzu n'ibibiri arakwica, agutwara n'ivyawe. Umusuma rero ugiye kumushishitira, menya yuko haba ari ikibazo gikomeye cyane, ushobora gusumvya inguvu. Amateka baringa kugira ngo umusuma amwere kibanza ciwe. Ico ni kimwe. Ikigera kabiri kijanye nuko amafaranga duheje kuvuga shika imiliyaridi 21 arenga yoba atazi yavuye. Rega nivyo nico gituma amategeko hari kugira ngo ibintu byose bitumbereze. Ayo mafaranga yaraje ari mu itegeko, twayabonye yuko yashoboye kwinjira. Mugabo uko mwabivuze nta numwe azi aba yatanze, nta numwe azi niyazoja nkeka bazoca baya. Tuzoja turaba mu itegeko bariko rirategura ubu ko ayo mafaranga azojamwe. Mugabo siyo yonyene, murabizi neza ko twavuze amahere ya misome mu itegeko mu isuzumwa ryabaye nta numwe azi yari. Amafaranga yo mu butare nta numwe azi yari. Urumva rero hari ibibazo byinshi nibaza yuko muri leta bagomba kudusigurira ko twabivuze twishimikije ingingo ya 39 bwizwa shingiro ivuga yuko umwene gihugu wese afise itegeko ryo gukingira ubutunzi bw'igihugu. Urumva rero twebwe turafise itegeko ryo kubaza leta tuti aya mafaranga none nkumva amahera ya misome muri audit twabonye nta traceability nimwe yerekana yari. Amafaranga yo mu butare hari ubusa. Izo miliyaridi 21 zaje ntituza bazitaye inzu zo yavuye. None mwe mwumva hatari kiribazo byinshi mujanye no gukorera ku mugaragaro mu bintu by'igihugu. Rero twibaza neza yuko muri leta baravyumva, kandi ijya mugwi twibaza kuza kujaho uzoheza ubikurikirane, twese dubikurikirane, hanyuma turabe ko mu by'ukuri ibintu bishobora gufata inzira nziza.